Ishamba Cimeza Rya Kigwena ni rimwe mu mashamba akingiye yo mu Burundi. Iryo shamba ririmwo ibiti vy'ubwoko bwishi, vyaba ibikoreshwa mu kubaka, eka n'ibiti vy'ivyamwa. Ririmwo n'ibindi binyabuzima bitandukanye nk'inzoka, imvubu, inkoto, inkende, inyoni, eka n'ibindi. Iryo shamba rihana urubibe n'ikiyaga Tanganyika, rikaba ryabayeho kubw'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka w'1958. Nubwo biruko haribonekeza gahaze muri iryo shamba, aho hari abaza gusenyayo inkwi, abandi bagacayo ibiti mu gihe bisanzwe bibujijwe. Célestin MBAZUMUTIMA, umwe mu basanzwe bacungera iryo shamba rya Kigwena, avuga ko ivyo biterwa n'ubuke bw'abakozi be n'ikena ry'ibikoresho bokoresha mu kuricungera, agasaba ko leta yobaronsa ibikoresho nk'inkoho. Ingorane duhura ngaha mw'iri shamba hamwe nabo dukorana ni ingorane nyinshi kandi zitandukanye. Ubwa mbere bwobwo dusanzwe turi abakozi bake, inkikuro yaryo rigizwe n'amahegitari 565, tukaba turicungera turi abakozi babiri. Murumva ko yari ingorane ya mbere kuko abaza kuronderayo ivyo bakeneye ngaha ni benshi. Iri shamba rikikujwe n'ibigwati bitatu. Ibigwati bitatu bigizwe n'amasegiteri abiri, segiteri imwe ni Gashasha, iyindi ni Cabara. Abo bantu bose bakaba baza kurondera inkwi bacana ngaha mw'iri shamba. Tugaca tugira ibibazo rero byo guma twirukana nga nabo tugahangana, ariko turagerageza uko dushoboye. Ikindi kibazo duhura ni ibibazo bijanye no kwivuna abo bantu baza kurondera ivyo baronderamo ngaha, kuko si inkwi gusa, hariho n'abaza kurondera ibiti kandi bakaza bazananye ibipanga. Natwe rero twinjira mu ishamba ataco dufise, iyo bishitse twinjirana inkoni mugaye inkoni ku gipanga, murazi ko bidakunda. Bigashika rero ko dugiye gushamirana tubonye nguva ari nkeya dushobora kubahunga, canke mbere no gukomereka bakadukomeretsa. Nka jewe ukumumbona mu mwaka w'2018 je barigeze kunkomeretsa, nabo twari kumwe rero nitwashoboye gushobora gufata uwo muntu kubera inguvu zabaye nke, barirutse baradusiga. Rero nkumbure sizo ngorane gusa, barashobora kuduha imyambaro mugabo ugasanga baduha mu mwambaro umwe nayo igaca ikaba ntikomeye igahera n'ingoga. Bigashika rero ugasanga umuntu agenda arikora kuzo yarasanganye. Umukozi wo ngaha nabo dukorana ku bibazo twahuye, twasaba ko leta yoshobora kuduha izindi nguvu na cane cane ibikoresho bishobora kuducungera, dushobora kwitwaza mu gihe twinjiye mw'iri shamba. Kuritemberamo n'amaboko gusa ntivyoroshe, twasaba ko boduhuronsa inkoho kugira ngo nkumbure zishobore kudufasha mu gucungera umutekano w'iri shamba n'uwiwacu. Turasaba ko n'abakozi bo twongereza ko abandi kugira ngo nkumbure inguvu ziyongere gusumba. Ugasaba kandi ko bondu natwitwararika kuri wa mwambaro navuga bakaduha imyambaro ikwiriye. Ngo kwinjije uburyo bwishi iyo abo mu ntwaro baba bakorana neza nabo mu kigo OBPE biciye mu kurarika aboza barakora mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Bivugwa n'umukuru w'ikigo OBPE François MANIRAMBONA. Iri shamba rya kwinjirira uburyo bwinshi kandi n'ikigega ca leta kikabomboka. Hanyuma n'intara ndashye n'ikomine nayo nyene kahungukira, ariko bivanye nuko ahanini no bitamwa ku ntwaro ahanini hasho, kuko nkiyo tuvuze tuti tugende gukingira ibidukikije ngaha aye tuhakorere nka management twagire neza, aho mu ntwaro ntibagomba kurarika abantu kugira ngo dufashanye muri ivyo bikorwa. Basa bavuga ngo babite ku bigo OBPE ngo kirashoboye uburyo bwo kubikora. Bwa nicyo nsaba no kuvuga nka OBPE n'ayandi mashira hamwe asanzwe afasha mu kingira ibidukikije, bodufasha bakatuzanira d'abord icambere n'abakozi. Abakozi ni bake cyane, umve bicyononekara biba byinshi. Hanyuma bakatuzanira n'ubundi buryo bwokora kugira ngo tubatunganye neza, hanyuma bakerukera rugendo n'abandi bagomba kuhakoresha babandanye biyongera. Consolateur Nitunga nibona amatari w'intara Rumonge aratubwira ico babandanya bakora kugira iryo shamba ryinjirize intara kuruta. Hambavu yuko tugira amanama yo guhimiriza abene gihugu kubabuza ko kizira kwinjira hiyo, nivyo turafise abacungera rino shamba ni bake. Iri shamba naryo ni rinini, bashobora kuja muri ruya ruhande abana basenya basanga bagiye kuja mu kindi gihande. Urumva rero ko ni vyiza yuko ikica abakozi bokongerezwa. Nkifuza yuko OBPE baravyumva bazovyumva
ko bokongereza abakozi kugira ngo rino shamba vy'ukuri ritunganywe bimwe bikwiye neza. Twebwe rero nta kindi dukora atari izo nama zo kubandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo ntibashobore kuguma babandanya baza kuhinjira. Hari abaca ibiti, mwabonye hariho ibiti ariko ntibaherutse, byashika ibiti umuyaga ugahaca, igiti kavunika, hanyuma kaca bakiboneraho aho kukigumizaho kugira ngo kibi ntabire ejo. Rero turakurikiranira hagufi uko rimeze, kandi n'ibikoko bihari nibyo si byinshi bisigaye kuko hari vyagiye, ibihari turabona neza yuko twifuze yuko byobandanya bibaho neza, atabantu bagenda kuvyirukana kugira ngo bishoboke bihagwirire bihavyarire, hanyuma ejo habukera tuze tuharonkere akoyoko na cane mu kuronka abaza kuhatemberera, baje kuraba ibikoko, baje mbere no kuraba iri shamba, kubera ko ugiye kuraba ibiti biri muri ino shamba nibiti tudasanga mu mashamba cimeza muri Afrika henshi. Tubamenyeshe ko iryo shamba ryigeze kuba ririmwo inguge imwe ngo mu vyotuma ryinjiriza kandi amafaranga menshi igihugu hamwe zogarukanwa.